Mwege mwese mwandanya kurikirana televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira gusaba ibimenyetso abanyamigambwe kandi umukuru w'igihugu atarahamagaza amatora ngo binyuranye n'ibwirizwa rigenga amatora urongoye umugambwe Kodebu Kefani Bizi afatira ku ngingo 127 y'iryo tegeko. Abarovyi ngo haraho bamara imisi 3 batakoze imirimo yabo ya misi yose bivuye ku bukene bw'igitoro baserukira agasaba ko boshigwa mu makomite ajejwe gutanga igitoro. Idonido y'ano makuru ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu gisata ca politike umugambwe Kodebu ubona ko gusaba ibimenyetso abanyamigambwe kandi umukuru w'igihugu atarahamagaza amatora ngo binyuranye n'ibwirizwa rigenga amatora. Kefani Bizi harongoye umugambwe Kodebu abisigura hafatiye ku ngingo 127 y'iryo tegeko abona ko byo bafise intumbero yo gukumira abigenga canke inani zo kwitabira amatora asaba umugwi seni gukurikiza itegeko rigenga amatora. Nivyo mu ndwi heze umugwiseni urandikiye imigambwe uyisaba yuko yotanga ibimenyetso uzokoresha mu matora yimirije gusaba ivyo bimenyetso bwa mbere biranyuranye cane n'itegeko rigenga amatora kuko ingingo y'127 y'iteko rigenga amatora ivuga yuko ibimenyetso bikoreshwa mu kwiyamamaza bitangwa iyo umugambwe canke inani canke abigenga batanze amakandidatire yabo muri seni. Ica kabiri nuko amatora yugururiwe imigambwe akugururirwa inani z'imigambwe akugururirwa n'abigenga iyo rero basavye ibimenyetso bikoreshwa mu kwiyamamaza bataratuma ko amatora kugira ngo inani zishobore kujaho z'imigambwe canke abigenga bashobore kuboneka biraboneka yuko ashobora kuba ari ntumbero yo gukumira kugira ngo ntihagire abigenga canke inani z'imigambwe bazokwitabira ayo matora. Twebwe rero dusaba umugwiseni ubwa mbere kubahiriza amategeko agenga amatora ukareka ibimenyetso bikoreshwa mu kwiyamamaza bikazotangwa ico gihe cyo gutanga amadosiye kw'itegeko ribivuga kandi ukarindira bakamanza gatuma ko amatora yerishwe mu kwiyaka yatuma ko kugira ngo arabigenga bamenyekane nimba ari nani z'imigambwe zishobora kuja no nyene zimenyekane kuko ukugushishikara bahonyanga amategeko batwara ihuti bishobora kuzana ingaruka nyinshi zikurikira amatora. Ubukene bw'igitoro burakora cane ku barovyi mu kazi kabo ka misi yose babemeza ko bica bituma bamara nk'imisi 3 batinjiye mu mazi kubera ko basanga bariko barazimbwa ubaserukira agasaba ko boshigwa mu makomite ajejwe gutanga igitoro nubwo mu buyobozi umuyobozi mwishikirana ko mu biro bwa kwabura amatari asigura ko rimwe na rimwe bikika mukiza Francine ndiho kubgayo. Ari tworohera gatoya kubera turafise ikibazo c'igitoro ngaha mu Rumonge turaremerewe kubera igitoro cyane kuko nk'ubu uburonsi igitoro twabasanze kumwe ha uburovyi wa Rumonge kubera ubukene bw'igitoro gwaraho bataja kuroba kuko binashika bakakigura ku mafaranga menshi arengeye ayo bari bateguye. Ibive birashoboye kurara n'imisi bingahe imisi 3 atanu umuntu hagiye mazi kubera igitoro ugiye kubaza igitoro ngo caheze ugiye kubaza ngo n'ubugifise ngo iraki 5 umva rero nk'aho ugiye kugura iraki 5 ukagiye kuzana n'imboga ziguzwe iraki 7 haco bukoze cadufuma twemera tukarara ngaho ku musozi ukaca turandira ko ico leta yokora ko turonse ico gitoro turobesha tuvuge nk'igiciro nka 80 yo kugira ngo yironke n'ingorane ku munsi canke ijana biravana no aho ugiye ko no abahangana mu buryo bw'uko tukironka kigoye ugasanga kiva kure ugasanga kikije mu mvo zo ko kiva mu Tanzania ugasanga ukiguze amahera menshi nk'izo 80 arigeze kugwa nk'ibihumbi 800 kandi kare icagurwa nk'ibimba 300. N'abaranguzi ngo ntiboroherwa kuko bakora bahomba.
Mukanyasadi n'umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi wabona ko vyoba vyiza bagiye muri komite zijejwe gutanga igitoro kugira vyorohe. Tutarovye urumva na komine nayo itoza ku mwimbu tuba twaronse. Turonse umwimbu mwinshi komine nayo ikironka kayoko amataxe irayarihisha. Na nico gituma komine ari umuvyeyi wa bose yoraba mu barovyi nabo hariyo amakomite ajeje gutanga igitoro. Twosaba yuko abarovyi na bene bo bashira muri ayo makomite kugira ngo baserukirwe baze bararonka igitoro kugira ngo baronke uyo mwimbu. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari suko abibona Abdul Ntiranyibagira yemeza ko nyabuna muri abo barovyi harimwo abikika inyuma y'iryo bura ry'igitoro bakakigurisha kuri magendu. Ubwa mbere nuko abarovyi bose tumanza kubamenya baribo twarabasavye bagira fiche d'identification urupapuro ndangamuntu rw'abarovyi ubwo ruhabo agwerekanye kuri station bashaba mu gitoro bakimuha kandi bacabandika na metero bamuhaye hanyuma muri bo hari yabikika abarovyi igitoro bagitwara handi kitagenda mu burovyi ini wacu akiguzi litiro 2350 aje kwizaniza abandi ilitiro acabagurisha abandi 800 kandi uwonye nejo agacavuga ngo nta gitoro ngo yaronse. Avuga ariko ko mu nama bagiriraniye bumvikanye ko igitoro kibonetse bagisabikanya atawukumiriwe kandi ko bizeye ko bizogenda neza. Bamwe mu banyagihugu bo mu manuko w'igisagara ca Bujumbura baridoga ko ibinyobwa vya Brarudi bibagora kuronka ko niyo babironka bizimvye ababidandaza hamwe n'abaguzi bavuga ko vyaduze hagati y'amafaranga amajana 5 n'amafaranga yababa ibihumbi 2 ku giciro cashinzwe abaguzi bagasaba kubahiriza igiciro ababidandaza nabo bagasaba ko vyoboneka Sheira Irambona. Ibinyobwa vya Brarudi ntibiboneka ku rugero rushimishije hahandi musanga ku tubotike canke mu bundi barusanga biba zipe cyane. Abo ni bamwe mu banyagihugu muri zone Kanyosha bemeza ko haciye igihe ibinyobwa vya Brarudi bitaboneka neza kandi ko kugira babironke bategerezwa kongereza ko amahera ku giciro cashinzwe na leta bagasaba Brarudi gutegekanya ibinyobwa bikwiye. Amusteri ahibonetse ni 4 canke 5 Primusi rya nini ahibonetse ni 3 canke 4 Primusi ntonya ni 2 ya Monster ntonya ni 3 izo nizo nkunze kumenya amabeyi kuko muzo nihereza nizo zoba ziri abazidanaza bavuga ko ari ubukene bw'inzoga ziboneka ari nke bakakubwira ko nawe nariyo yarangije ngo yayiguze ku icupa nk'ubu ushobora gusanga akabanca unyotewe wirusha vutse nk'agacupa ari ugasanga nakorose usanga nibi unabona ko cyangwa twaturimwo usanga gukosomye cyane twose ariko yokora ibinyobwa bikwiye ikareka ko izatanga bimwe ngaha gasanga bimwe byabonetse mu Kanyosha kumusaga nta bice cyose kumusaga byabonetse. Ibisabwa kandi n'umudandaza akorera muri ako karere yidoga ko bakora bahomba kubera ubwo bukene bw'ivyo binyobwa. Uwo mudandaza yemeza kandi ko ubwo bukene butuma bamwe mu badandaza bongera ko amahera kubera babiguze ku icupa. Bane n'abakiriya sinibaza izo twadukeneye ko izo turonse gusumva izo turonse tuzidandaza uko nyene tuzironse bo twere turenza ko bishitse akarenza kuri ayo niyandi abayanse guta clientele y'abakiriya kandi ari babwira akazibazanira nko ku mubanyi kugira ntibaburiremwo akinyobwa bakeneye guterama ruhombo ndibaza rurabaho kubera abakiriya baraza bagasubira inyuma kuri ibinyobwa biba byabuze Brarudi tuyisaba ko tuguriza ibinyobwa ku bikeneye akabironka uko abishaka. Ivyo vyibonekeza muri zone Kanyosha bikaba vyibonekeza kandi no muri zone Musaga haba abadandaza canke abihereza ivyo binyobwa bose basaba ko Brarudi yogira icikoze mu gutorera umuti ico kibazo. Mbere yuko turangiza no makuru dutandukire mu makungu mu gihugu ca Kongo
umugwi ugwana wa M23 warifatiye akarere ka Kamandi kuva ku munsi w'Imana mu buraruko bwa Kivu. Kurundi ruhande nago biganiro hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Kongo ngo biriko bigenda neza. I Rwanda kubw'amakuru dukesha ikinyamakuru Africa News abantu barenga 35 barahunze. Ridi Gahimbara. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville. Nyuma y'igitero batari biteze cyakorewe mu Gugwana Wazalendo wamuka mu gihugu ca Kongo uri kumwe n'abasirikare b'ico gihugu abagwanyi bo mu Gugwana M23 wamuka mu gihugu c'u Rwanda waciye wihutira gufata ikibanza aho abantu barenga 35 baciye bahunga. Intambara zikaba zaciye disubira kumvikana mu turere tuhegereye nk'ahitwa Imasisi hamwe ni Kamandi. Kurundi ruhande naho ibiganiro bikaba biriko bitera intambwe idasanzwe bigana ku ngendo y'amahoro i Rwanda aho abahinga bamuka mu gihugu ca Kongo no mu Rwanda bahagarariwe n'abahuza bava mu gihugu ca Kongo bumvikanye ku mugambi wo guhagarika ibitero no kurwanya imigwigwana. Uwo mwumvikano wemejwe n'abahinga ariko hakaba hasigaye ko bizokwemezwa n'abashikiranganje babiri b'ivyo bihugu mu nama yatekanijwe genekezwa 16 ukwezi turi mu uyu mwaka. Uwo mugambi urongowe n'igihugu ca Angola urimwo kandi n'abategetsi bamwe bamuka mu gihugu ca Kongo hamwe n'abandi bamuka mu gihugu c'u Rwanda ugiye kugururwa ku mugaragaro itariki 5 ukwezi kwa11 umwaka turimwo kugira hacungwegwe imbibe z'ivyo bihugu uko ari bibiri no kubiga igihugu ca Kongo sera officiellement lancé le 5 novembre à Goma pour surveiller les frontières des deux pays. Urakoze Ridi Gahimbare akaba ari hano duce turangiriza amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwege mwese mwayakurikiranye.